reka kungora uwo mukobwa sinzi ibyo yanyoye jewe ntawenje oya banzurindire ndagusabye ko kunkirinzo sinema izina Gynella ni ryambere umukobwa reka ndamubwira ingiro meze basara kandi ndamubwira ingiro meze izina Gynella ni ryambere ryumvise bazozikata ariko nibantwara umukobwa nibantwara umugabo hinge gato nibagutwara iki bona nihenze usanga mvuze ngo nibantwara umukobwa ntacyo ya naratwumvisha nyene ko vuba agomba dutumire muri mariage ni wewe mwoba mukundanye ga boss uvuze ngo yitwa nde Gynella cyane wenzi kweri arankundanye none kibazo ego urakunzwe hari abantu twitawe nta nimero no hari abantu care after care nimero kwanza nimero yiwe tumutelefone ntayo nsevinga sinzomubwira ko umutelefone mubwiye nivyo bintunze canke ndaslaying kwisirenga no kuridandaza kukuburana kandi abantu muguma munyitiwa titre muyinkure ko je mutazontera imyako cambe shosho je ndakora kandi sinkorera ibitega sinkorera n'Imana ninzo none ubu none bizoba utamwe ni nkuko nshobora kuza imbere ya kamera nkamwemera hamejo tukaca tuvana okay mbwira izina giwe gusa sishobora kuvuga izina giwe umugani wa mutima rokomeje ngo ngoma ndaguhata urukundo mwamugize ngo hakoro utuma tutu I love you every story matters part 2 ndabaramutse kandi bakunze ba STV and office indi gahunda jewe ntazi kiganiro kiryoshe sana Jesus kiryoshe sana ndabiba promisinze uza kwidoga cyanyandikira inbox agati ndihama mega yanje nicyaryoshe ariko uri hanze y'igihugu ntayo ndo urabizi namwe kamanye mfukira urujisho part 2 ni ikiganiro kije ku bibazo bigoye kwishura kandi je ntegereza kuronka inyishu yavyo twarangije ikiganiro ca mbere mwarabibonye tuvuye mu vy'abarezi bien barabibonye Gynella mu buzima busanzwe ubayeho gute umukobwa gusa neza ateza kuba afise iyo ngenaro nk'ubuzima nibihe uri proud yo kuvuga ushavuga ati je ndakora nico kintuze gusa canke mfise abagabo benshi canke mfise abahabara you know canke mfise aba diaspora aussi nivyo bintunze canke ndaslaying kwisirenga no kuridandaza kukuburana gusilenga mu mateka urashobora guhukurana udaslaying rega uraslayinga urakuburana bakaguha inoti canke ubayeho gute uvuga icyo uri fier naco jewe icambere ico sinoza kwibeshera ngo mbayeho neza cyane mbayeho nabi cambere ariko ariho wayo freshman uba mu Kigobe oya sukuvuga mu Kigobe nta nzu ya besa sukuvuga urashobora kuba mu Kigobe mugabo urara watubitse umukanda mudakwera wabyisha ufungura tubiturumvishe none ngene wewe sivyo cambere shosho je ndakora kandi sinkorera ibitega sinkorera n'Imana ukuvuga ndahenga je ncambere usibye aho ukorera n'Imana sinkorera Imana urikorera barampemba nkorera amafaranga sivyo cyo ni cambere ica kabiri TikTok iraguhemba of course ndafise konte shasha nuguruye iraguhemba bon ntirakwiza ibisabwa mugabo niyakwiza ibisabwa izoca impemba donc izobiri monetize ni winzize $200 nko mu kwezi kumwe nzoca ntangwa kwikoresha izo ni zike bivanye na target mfise ni zike mvuze umva je ko azorona ayo mayoka yafatira hamwe mu kwezi $200 nja kwikoresha none byose no gukora naye navuze ati ni washika kuri ayo mahigo uzocumba ari uwo munsi nyene nzora ntangwe kwikoresha TikTok je nkunda amahera ico ni cambere bon ikindi naco ndakora ama pub abantu nkabakorera nkabamamariza ibintu byabo amapub ku batacumva no guhayanisha kuri TikTok yanje nta ba followers benshi bifise mugabo aba followers 226 si bake no kuvuga hari abantu bamwe bahora bandondera abakora makeup aba stylist abantu badandaza amavuta hariho n'indi ya omo donc indirimbo abaririmbyi ashaka kumukorera promotion y'indirimbo ashaka kukurondera tuvugane dukorane gute indirimbo yanje ukoreye challenge bana n'urutavanako urabibona donc ivyo rero navyo biranyinjiriza amafaranga
Bah, ibindi navyo. Queen afise azokwiza 21 itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu nawe numwe mu bakobwa banje Ndamukumbuye nawe nyine yagize mariage yagize ndaziba gusa hari mu 12 mu mwaka wa 2022 no kuvuga yaciye imyaka 2 yagize mariage oya umwaka wakwiye muri December ari muri 2022 ariko we muri 2022 uvuga bwa muri STV muri 2022 navuye muri STV oya bavuye muri 2022 nyene kumwisho ari mu kugira mariage ya umva afise umwaka no kwezi kumwe agize mariage ntituzi amahirwe yiwe canke iki ariko narakunda kubona bavuga umengo uritonda kurusha kwino ukuntu kubera iki we yarongowe ariko utararongorwa nuko utabishaka nuko utararonka wo mu vyumva kumwe ni umwanya Imana itaragusinyira canke icambere coco uvuze cyangwa ushaka aba boss oya andi ukivuga uko jewe ugeze kwaho hantu barumva umengo umpoza aho mbabara urabishaka cyane si ukubishaka cyane oya ahubwo gusa nuko burezi yuko na mama wanje ahora bigira ko ikibazo ivyo nakavyumvira 24 ariko iracari mike niraba myinshi iracari mike gusa araraba uyu mwana ntari ku ishuri ararondera arakora amazi imyaka itari mike sivyo atabamuhira jewe simba muhira sivyo donc arironderera aribeshejeho aritunza arigaburira nabatoyi biwe akabafasha sivyo habuziki rero umuvyeyi abona umaze imyaka myinshi muri ivyo bintu cavuga nizangeso z'abana bo ngahe Bujumbura baguma biruka mu bubare mu maboite atakintu kizima cote rite ku muryango canke nabo nyene niko nawe umeze guma wiruka mu oya jewe sikomeze ariko umuvyeyi wumva mutari kumwe hafi na hafi shobora kweza aba umwana w'umukobwa vema iki urayibona ibintu nk'ivyo nyakagira ubwoba nibisanzwe jewe rero ahora ari gahora nefona kambaza ati kiri gute gasanga abatoyi banje abakobwa twakuranye ubu vraiment ntabeshe abakobwa twakuranye bageze mu bana batatu babiri urumva je nanje ndaha sinzi ko ari igihe cyo wanje mugabo none kubgawo urabishaka hora urumva kubinyote nta mukobwa n'umwe atabashaka kubaka mbabarije urafise umusheri ndamufise nyene yitwa nde kweki ndamuvuga izina none ntumukunda ndamukunda ntumwemera ndamwemera ntuzosinya abanditse izina ati jewe nakana nakateye iteka Gynella ninzo none ubu naho none bizoba utamwe ni nkuko nshobora kuza imbere ya kamera nkamwemera hamejo tukaca tuvana okay mbwira izina ryiwe gusa sishobora kuvuga izina ryiwe kuko ni hamwe nyene ndiko ndakubwira ni nkuko noza ngaho imbere ya kamera nkavuga wasanga iki kiganiro kibonye uwundi muntu yafise gahunda agaca guheba agaca mpeba ugumana agatima rero rega vyose ni kugiharura vomera zose ntituzizo oya je suko nkora sivyo gusa niko ndakubwira uri kuravuga ngo kwera iki Queen maybe n'amahigwe yiwe nk'ubu ni wakwiza 28 ngoma nkwize 30 vraiment sinzo kwiza 28 nakarorero ugomba ukuje 28 utanga bati none ngoma nkwize 30 tuwana zero hariyo nafise 40 je wenze urabaryohewe bararyohewe none bararyohewe nyene rego mu mwese vana n'ubuzima bwiwe abayemo araryohewe batararongo hariyo abantu target ziba batari zo kuja kubagara ne wumva ari uyu urumva nta kibazo bimuteye n'abarezi bien bazobano azorongo ntibazoroma mbonye usomanye n'umukobwa bizu santare nkabibona uri hafi yanyu no gukubita iyo ni shetani vraiment shetani daimoni tina rya Yesu kuva kali ituvire mu bintu byacu daimoni kandi abantu muguma munyitiyo titre muyinkure ko je mutazontera imyaku mutazontera imyaku n'imikoci n'ibiki byose ndafise umusheri twa turategura nakubwiye ivy'izina tuzikawushe twa turategura kuzobana mu minsi iri imbere Imana ibigiyemwo ibigize neza ugereranije nzobatumira ugereranije nk'imyaka bon ni vuba nk'umwaka umwe n'umwaka ushobora kudahera wow ngomba ubu naho iteka igomba isohora umuntu ntacyo urumva n'umwaka ushobora kudahera mugabo urumva ariko uramukunda basa oya banza urindire twibukanye yuko n'uburi ku munwa bukoroka ibyo tugume tuvyibuka niyo mpamvu rero ntoza ngango nirate ngo ndafise umusheri ngo urumva twa turategura mariage no ku munsi wa mariage barabaheba ariko uramukunda of course ndamukunda ariko rero nawe aragukunda bivaye no kubibona
arankunda nta escroquerie irimo arankunda vraiment ari mu bantu batambesha kandi ndabibona vraiment ko atambesha mumaranye kingana gute bon tumaranye umwaka n'inusu wamukundiye iki cyane cyane umuziki ndawukora baje kwiga imwibaza ko gose dukunda amafaranga abemeye kumfasha oya abanzi urindiye tugende bukebuka bako gose ntidukunda amafaranga sibyo ntidukunda amafaranga mesitaki sitaki tatizo na mapenzi banzi urindiye ivi ni kobize na STV yangu hari abakobwa dukunda umuhungu nyene yambara neza atesa amota netwe tutamota gamana afisa akazi akora sivyo naho tuafisa amafaranga yatari mugabo basi aronka nayo amafaranga yo kwigurira akaboke basi cyangwa akabesho urumva cyangwa ubona uvuze uko akaboke cyangwa akabesho tone tunwa wewe ndibaza akaboke cyangwa akabesho ni example ndaguhaye sivyo rero abakobwa badakunda ngo umuhungu ngo kugira mukunda ngo ni maka afisa amafaranga ya jewe twarakundanye rega hari andi n'abahungu bataba bafise amafaranga aboneka kutamukundira amahero mukundiriye ndamukundira ukuntu ameze ndamukundira ukuntu ameze kandi ikindi kintu kandi nuko ntamuzi ashaka kuba ari mutomo ikindi kintu oya just nakundana n'abahungu bato kanki tegeza kubantuka naho nduta gatoyi unsumba uvyibushe ufise inda igitambi no kuvuga none siyo yerekana amahera arayifise rero mesitaki tatizo na babwana y'abatu mukewa mume wa mtu ni sumu mume wa mtu sio sumu mume wa mtu ni sumu ni mume wa mtu ni sumu urumva namukunde icambere coco catumye ndamukunda nuko arankunda nanje arankunda vraiment kandi akabinyereka aranyitayeho arankunda vraiment kandi nanjye ndavyiyumvamo kwa nkunda ndavyiyumvamo urukundo rungeza aha umugani wa mutima rokomeje ngo ngoma ndaguhata urukundo ngo hamugize ngo hakora utuma tutu I love you vraiment arankunda da feelinga ni ibintu byiza wazi kutubwira izina giye oya nta izina giye ndababwira loyalty test katugaragaze kwa dukunda sha vraiment arankunda manimero hiyo sana kupenda tumutie live atuambie kama nakupenda andi wumva utashoboye kuvyemera kwa nkunda ndavyemeye ntacu marene bindabura munsi none hari abantu bari bato onyibagiza ari ku bintu by'amanimero uramanimero basi mbe ndayandika batoma bemera ibintu ariko bavyiboneye nakubwiye arankunda turakundana two turategura mariage n'umwe akushobora kudahera nimero kwanza nimero yiwe tumutelefone ntayo nsevinga sinzomubwira ko umutelefone mubwire ndamubaze ko gukunda arankunda none kibazo ego urakunzwe hari abantu twitaweho hari abantu care after care sawa bosi hari abantu tubayeho ubundi buzima buri romantique kuko mutavyumva babaririmbira hari abantu baje kugira sinze barandirimbira mu ijoro akora kuririmbira indirimbo ya gute ijya Chenda bizuro ndegwa na benshi ndayibagiye urayibagiye ndirimbo bakuririmbe nawe nturi romantique oya yanzanye gusa nyene ndayibuka Chenda bizuro ndegwa na benshi andi nimero yiwe toranda nayikugabiye amaheri miduga n'ibindi byose barabifise abo bose barakurondera kwaje ndazizi no ku mutwe twagiye swasa bazozikata ariko nibantwara umukobwa nibantwara umugabo hinge gato nibagutwara iki bona nihenze usanga mvuze ngo nibantwara umukobwa ntaco yinyereke okay yandike kugira ngo ntibazumve sivyo abakobwa y'Ubujumbura urabazi nk'ubu usanga afise nk'abasheri indwi oya ndakunze ugasanga ntakuzi ntakwemereye ntamvanga tekereza tudutekanye nizi nyene niba nihe nizi nyene ava ko ndamuze fatura ngene wanditse ku izina giwa 7 izina gute kandi ndabizi nimero nyene ko ari izo cyumyere ku wundi musheri wa kabiri ngo andi wowe ni biki niyo mbonya herezo na leo sobe ibyo nani sobe ibyo ari ku izina giwe bro yitwa
Sindarivuga sidagwaye nimero ziyo mu telefone sidagwaye nimero ziyo ntushobora kubona ko nkunzwe gusa nuri ukunzwe wandika izina giye kuva tubonanye ntubona je ko navyibusha cameraman sinavyibusha bana nawe baza ko navyibujwe ni reka gato tunapendwa sigaye nzibushe kubera kera kanunyicire content we ushaka cha kumva pfe kwemera umva kaje ko umukobwa ceme okay swa kuvuga Allo yes allo oui mahoro boss mahoro neza umeze neza ego ndashima jewe nitwa MC Andy CEO wa CTV ndi live mu kiganiro mutubabarire cyane ah bon ya la fois passée nakoranye ikiganiro n'umukobwa yitwa Gynella ya naratwumvisha nyene ko vuba agomba dutumire muri mariage niwe mwoba mukundanye ga boss uvuze ngo yitwa nde Gynella nawe nzi kweri duza kaje gato Gynella nawe nzi vraiment ntawuzi vraiment iteka Gynella akora kuri Iteka FM wapi aravuga kanzi jewe cyangwa ko vuba mu atamwaka usigaye mugire mariage reka uyu mukobwa ntawuzi ni sawa oya turabe nenzi ngo nihenze nimero Cheri oui ni sawa ariko ivyo bintu nibiki ari ubu ni bon wamumenya umusheri wawe nijwi ntaryumvise gashu bakobwa bafite amajwi asa none turabe ifoto nuko nyene tutari baby Gynella ntaryuzi ntushavuze ndagusabye none nemera umuntu ntaje banza urindira none umusheri wawe basi nitwa Gynella reka kunkina izo pizza ndagusabye we na wanyoye nibiki none turi kuri kamera bro turi kuri kamera brother turi kuri kamera ntumumaramara kikaze kumumaramara ntawuzi oya banza urindire naravye neza nimero sinihenze raba neza ahubwo raba neza okay mbwira izina tumubaza mbwira izina amatwi tumubaza okay atangwa basi n'izina rya gute mbwira alphabet mutangura gusa oya banza urindire ndagusabye ko kunkina izo sinema izina Gynella ni ryambere umukobwa reka ndamubwira ingiro meze basa kana mbwira ingiro meze izina Gynella ni ryambere ryumvise bon no banararibonye nko kuri TikTok ntavyonze mugabo izo zama Mariage urumva uri n'umufana wanje kuri TikTok ewe reka shakungora urumva reka kungora uwo mukobwa sinzi ibyo yanyoye jewe ntawe nzi merci sana boss utubabarire mba twakugoye Gynella anataka mariage ja utarisabe andi nihenze nimero impa yimbwire some ndagusomera andika 68 ntuvuge abantu bava mbo tuyivuge boyirondera okay reka nabugire nimero andi ngenda yuko nihenze nimero sha ivyo birabaho oya ivyo ntibibaho wihenze nimero ni 67 man reka kumbeyesha ni 67 yego ni 67 hama basi mvuge zine za mbere izindi ndazivuga bukebuke hama 80 85 nizo nyene none je nari kuzikura ariko atari nari jugewe ntumva ko ari we basi ntumuzi na oh Jesus mariage ko ngezo yo kwipendekeza kwa dayo warufize basi nimumukunda utarakunda avuga ati yani mfasha uyu mungu ndamukunda namunapendana matafa mariage vraiment bya serie murakunda acha ko nawe kunichezea ya mapicha bana ahubwo nawe reka kunkina sinema bya serie murakunda ngenda yo kwini sindavyemera gusa ijwi niryo ijwi niryo wiwe navyumvise yo ndabe kwinimero ntihenze Gynella nimba uko jewe nsi nkunda ibintu byo kuza ngo none ndakubaza abantu boba basa nimero oya ntanzi ntako none ntiyabivuga wumva donc oya banza urindire kwanza ntanzi
niko yavuze Aziki ndagusavye sinshaka kurira andi kuko hamwe norira nabandi ko ndimara amazi imbere y'abantu ndagusavye ibintu uzobikata kandi cameraman deka ngabanye nijwe ndagusavye ibintu uzobikata ubwase ndakwinginze ibintu sinzo unzobikate n'ibindi ntabyo nokata vraiment ariko okay ibintu ntibishobora kumbako mpora ndabibona muri sinema mpora ndabibona muri filme ariko murakunda vya serious andi turakundana ngona kupenda na nipenda ni bandi washobora kumfasha Imana izomfasha wanje washobora kumfasha sivyo ntabyo nofuta kabisa andi imyaka yo kurira kuri kamera yaraheze ndagusavye ivyo ntuzobifute please ndagusavye uzobifute kandi uzobifute ariko banza umbwire neza gute sawa unaenda akese guys ntabyo narindimwo mu bisanzwe ciye urumva ivy'ubusheri biziye ngaha nta nivyo narinzi ko nza kumubaza nuko vyanyeretse ko afise umusheri iki niki kandi sinshobora gukata ikiganiro vraiment ariko peut-être tuzogerageza kumurondera kandi ikindi gihe Imana dukundiye tumenye ko Jesse ndabi ariko ndibaza nta mikino yaririmo vraiment mushobora kwihakana umuntu ukunda peut-être ko ari muri babahungu baba bafise abasheri benshi bakavuga ati like tugire nemera kuri kamera ko nambwiye ko ndi live so thank you so much kuri mwebwe mwese mwafashe umwanya munini kudukurikirana ndishimye kubganyu kandi turabakunda cyane merci beaucoup bye bye ciao ciao Every story matters.